ndashimiye uburongozi bwa Oasis Christian Center, ariko kandi ndashimiye ijuru riri muri kino kibanza kugira ngo ribandanye ritugenderera. Potwe Ntayimana Dieu nambwiye ngo nisanzure, sinzi ko ndi kubona ari kubigenza. Muriko muravuga ibijanye n'imisi y'ubwiza. Ubwiza bw'Imana si ikintu cyo kuvuga gusa, ubwiza bw'Imana ni ikintu cyo kudemontra. Numva inyigisho nari nateguye ku bijanye n'iteme murimwo atari byo ngiye kubamo, ariko ndumva tugomba tube kandi mu bwiza bw'Imana. Nagize amavizitation surnaturelle menshi, yaba ejo ndiko ndategura iki gikorane, yaba uyu munsi ndiko ndagitegura, kandi n'igihe nageze ngaha Imana ihezagire abaririmbyi mwabaye integuza. Kuko byari kuza kungora kumwe nza kubisigura tutabanje kuba mu bihe duhejeje kubamo. Munyembere nsoma umurongo umwe gusa, Habakuki igice ca 2. Ndumva guhinda gashitsi, ikimenyetso nkunze kumva igihe cyose ijuru riba rigiye gukora ibyo ntiteze. Okay, Habakuki hihose, genda muri Yesaya 64. Sinzi ko mfise umusomyi. Yesaya 64. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tukane ku murongo wa 4. Aravuga ngo icyo mugasatura ijuru ukamanuka. Icoma ugasatura ijuru niryo sengesho ryanje kuri kino gicaniro. Icoma ugasatura ijuru ukamanuka. Icoma ugasatura ijuru ukamanuka. À chaque fois Imana imanutse mu bihe vya kera, hari ikintu Imana yakora. Iyo imanutse hari ubwiza bwayo bwagaragara, mugabo bwaba ari ubwiza ko ndavuga mu isezerano rya kera, bwaba ari ubwiza bugendana no guca urubanza, bwaba ari ubwiza bugendana no gushira kure, bwaba ari ubwiza bugendana n'ikintu cyo guhinda agashitsi. Nico catumye igihe Mose yerekwa Imana ku musozi Sinayi yavuze ngo numva mpinda agashitsi. Ijwi numvise aho hantu, numvise nto kwegera, kuko iryo jwi ryarasirana ku buryo numva guhinda agashitsi. Kandi ubwiza bwari aho hantu n'ikintu cyose, nubwo coba igitungwa cegereye aho hantu give, kuko n'ubwiza budapermeta Imana itemeye ko kiza. Mose aravuga ngo negereye mpinda agashitsi. Abaheburayo 12 usoma ihere ku murongo wa 18 ngo kuko nijwi numvise aho hantu ryasiranye muri kino kibanza. Iki ni kimwe cyagaragara mu gihe cya kera, Imana isatuye ijuru ikamanuka, haba guhinda agashitsi. N'ubwiza burimwo igitinyiro, n'ubwiza burimwo reverence yo ku rugezo rwo hejuru, n'ubwiza munyumvirize ku bakozi b'Imana. Imana ikoresha ibidasanzwe. Ubu bwiza nabo nyene barabubona. Nico cyatumye usoma ivyakozwe n'umwa igice ca 20, Paul avuga ngo nakoreye Imana mpinda agashitsi ndira cyane. Ubu n'ubwiza bugutuma wibagira ivyuzi, wibagira icari cyo cyose hejuru ubuzima bw'iwawe, ariko ukabona igitinyiro c'umwami w'abami. Ubwo bwiza iyo bumanutse munyumvirize neza, kuko no muri kino kibanza hari abantu baza kugendererwa n'iyo dimension y'ubwo bwiza. N'ubwiza budapermeta ikintu na kimwe Imana itahamagaye ko kiza aho iri. Ndibwira neza nakekeranya yuko ingwara atazihamagaye kuza kuba ahantu agiye kugaragarira. Nico gituma ntaravuga vyinshi. Ingwara yose, izina ryose ifise uyu mwanya isoke mu mubiri wawe. Abafise ibivyimba bitangure kuyonga,
abo babwiye amakuru ataryoshe kwa muganga, uyu mwanya wumva ikimenyetso kidasanzwe kigiye gukoreka muri we, kuko ahantu ubwiza bugaragaye haba guhinda agashitsi. Shekina glory, n'ubwiza shekina. Igihe Mose yamanuka ariko ubwo bwiza ntibyakunda kubasha kumuraba mu maso, biba ngombwa ko ashyira igitambara mu maso kugira ngo ashobore kubana nabo, kuko n'ubwiza bwica ikitava ku Mana cyose. Yabingize mu nyumvirize muri mu mpwemo, haravuze ngo icyo mugasatura ijuru ukamanuka, hari ikindi kiba iyo asatuye ijuru akamanuka, nicyo bita ubwiza kabod. Kabod n'ubwiza buratandukanye na shekina. Kabod n'ubwiza buremereye, n'amavuta y'Imana hadasanzwe agendana n'umuriro w'ubushobozi bwa mpwemu yera ku buzima bw'uwizera. Kabod n'ubwiza, ubwo bwiza ndaza kubona muri kino kibanza ijuru ryabimbwiye. N'ubwiza iyo bugaragaye mu kibanza kanaka, abantu bose nta busubira gukora ivyo yigeneye gukora. Igihe ubwiza bwamanuka, igihe Salomo yariko aradediya inzu yaraheze kubakira Imana, birambwira mu Ngoma za 2 igice c'indwi ngo nuko ako kanya umuriro uramanuka, ubwiza bw'Imana buramanuka. Ntivyabigikunda ko abaherezi bahereza, ako kanya buri muntu wese yabaye statue aho yarari, bose buzura guhinda agashitsi kuzugumira. Nta numwe yakoze ico yari ashaka gukora, kuko ubwiza buremereye iyo bugaragaye mu kibanza, ni mpwemu w'Imana aboha abantu mu mitima yabo, agatangura kubabwira amabanga ari bwina aho abantu badashika basanzwe. Reka ninjire indani gatoya, tukiri ngaho ca tugaruka. Genda muri Yobu 28 ku murongo wa 4. Shaka vuge gatoya kabode arasovradisha sekaruvasi. Aravuga ngo bimba ugobo rugera kure yaho abantu baba. Bavuze ngo bimba ugobo. Kabode subwiza gusa Imana itanga gutyo nyene, nkuko tuza kubona undi bwiza bwa dimension ya gatatu bwitwa doxa. Kabode biva ku muntu bivanye n'inyifato ari karagera mu bwiza bw'Imana. Birivuze ngo ndakunda Yobu, bimba ugobo rugera kure, baramanuka kure hejuru gatoya. Bavuga ngo aho hantu ni kwiherezo ry'umwiza w'umuzimagiza, n'ahantu iyo bahari n'abarenga ntibashobora kugira icyo bibajije kuri abo bantu, kuko birivuga ngo bimba ugobo rugera kure y'aho abantu baba. Hari abantu baza kwimba ubwo gobo muri kino kibanza, iyo bageze aho hantu bimba ugobo rugera kure y'aho abantu baba. Uyu mwanya urashobora kutimba ubwo gobo ukabaha abandi bantu bari, abandi kuvuga ngo n'abantu batariko barumva ibitsanye n'ino dimension n'iki kirere cy'ubwiza Imana igomba gutembesha muri kino kibanza. Kuko reka babwire ikintu kimwe, ibijanye n'ivyo dukorera Imana byose, ibijanye igikorwa cyayo cyose dukora hano muri nosi, biba declenche n'ikirere cy'ubwiza Imana iduha gukandagiramo. Hari ahantu iyo nzi neza ko aho hantu nahageze sishobora kuvayo ntumvise icyo ijuru riko riravuga, n'ahantu iyo ndahageze sishobora kuvayo mfise confusion, ninjiyeyo mfise, n'ahantu iyo winjiye kure y'aho abantu baba. Iyo ucumva umuntu hari karakeya iruhande yiwawe, nturimba ubwo gobo rugushikana hari kabode. Iyo kikiri kuriyumvira amajambo bakubwiye imbere y'ukuza ngaho muri kino gikona cya Days of Glory, nturagera aho hantu Yobu ariko aravuga. N'ahantu iyo wahageze amatwi yawe y'umubiri arababushe, n'ahantu iyo wahageze n'ukuvugiriza induru mu matwi ntumumva, kuko Imana yugurura ayandi matwi yo kumva amabanga ijuru ryabise kugira ngo bize bibe icubahiro n'ubwiza bwa muri kino gihe.
Bibisha muri Imana irambwira neza yuko ivy'Imana yahishije, ivy'Imana yagize ibanga, ivy'Imana itashimye kwereka abandi, ivyo yabibikiye twebwe biki gihe kugira ngo bize bibe icubahiro cacu. Icubahiro bavuga n'ubwiza, naho ugera ahantu abantu basure gukekeranya ko Imana ibaho, naho uvuga ijambo mu muryango wawe abantu bakavuga ngo none twokora iki kugira ngo dusobore gukizwa. Aho hano iyo uhageze buri muntu wese bashaka kumenya porogaramu y'isengero ry'iwawe, kuko n'ubwiza butuma abantu bamenya neza yuko hari Imana dukorana nayo. Turi mu isi ariko ntiturabi isi, dukorera mu isi ariko hari aho twavuye. Abantu barahisurirwa ayo mabanga. Bimba ubwoba, ngarukana urya murongo, bimba ubwoba rugera kure y'aho abantu baba. Ndashaka iyo experience uyu munsi uyigire. Iyi experience yugira rimwe na rimwe, hari igihe amaso ayufise atangura kubona ibintu karatari yemerewe kubona, kuko hari ibyo aya maso kubw'icyaha Adamu yakoze atemerewe kubona. Na Paul yageze anavuga ngo numvise ivyo umuntu atemererwa kumva. Hari ahantu twinjira tukumva ivyo umuntu atemererwa kumva. Umuntu bavuga n'umuntu ari chanel, ariko abantu bimwe mu bo bibivuga ngo basesa byose, ariko ntabushobora kubasesa. Iyi experience hari abantu bagiye kuyigira. Kabode n'abantu bimvye, mbwira umuntu ari bande yiwawe uyu munsi Imana akeneye ko wimba ubwoba rugera kure y'aho abantu baba. Ibihe byo kwa muri kurizunguruka ko Imana akeneye ko uyu munsi bihagara ku buzima bwawe. Ibihe byo kwa muri kuravuga inkuru z'abantu utavuga inkuru ziwawe, ico gihe kiragiye gusigwa ku iherezo y'ubuzima bwawe. Igihe uvuga Imana gusa abandi bakubwiye, iyo baravuga ati uyu munsi vuga Imana bambwiye, bari barakumbwiye, nari narakumvishije ugutwi, ariko uyu munsi sindakumvise, amaso yanje arakwiboneye. Utegura indirimbo hafi mayisanopezi, amaso yanje yarabibonye. Ahantu ndakeneye ko tuhagera, kuko umviriza, ico umuntu akura ahantu nico kiza kuba inyinshi y'umuryango wiwe. Hari urugezo rw'ubwiza bw'Imana utarawugeramwo, bigoye ko abo mu runganwe rwawe bakumva. Biragora, bigora kabo musengana bakumva. Rimwe na rimwe babona umengo uri kurigirisha, mugara ahantu ugera buri muntu wese akubonye agatangura kugutinya. Bigenda gute uyu munsi abantu bagomba kubona nk'umuntu asanzwe, hamwe n'ububwiza kaboti buremereye? Abayasova harabatanguye kugendererwa. Hibiza kurinda gusaba umwanya koko rarigaruka kugira ngo tuje muri bino bihe. Ariko reka ndakubwire kino kire, biravuga ngo mu bihe bya kera Imana avuganye natwe iciye mu bahanuzi, ariko muri kino gihe cyacu yavuganye natwe ikoresheje akanwa k'umwana wayo. Ngo niwe gukayangana ku bwiza bwayo. Iyo umwana wayo Kristo ariko aravugwa, raba kino kintu, ubwiza bw'Imana burishura. Bimba ubwoba rugera kure y'aho abantu baba. Ingenzi zihahita. Ingenzi ni bandi? Ni babandi batumva ivyo turimo, ni babandi badatahura ivyo turimo, ni babandi bumva umengo n'amajambo yo kuremesha abantu, n'amajambo yo kuryohera abantu. Listen to me, iyi programa si programa yavuye gutangwa gutyo nyene. Imana akeneye ko kitaba gusa igikorane gitegurwa mukabona ba evite, ariko iminsi yanyu yose igize ubuzima bwanyu yamari the days of glory, yamari iminsi mwama muriko murabona ubwiza bw'Imana, ku kazi ubona ubwiza bw'Imana, ku isura ubona ubwiza bw'Imana. Nuva amen ya muri kino kibanza. Rimwe nari mu masengesho ngiri muri secondaire, ndiko ndaza kwishure kuko nayakoze amasengesho na kwishure, nanywa amazi gusa imisi 21. Isogese zovyibagira. Ngeze ahantu haruguru yo muhira, duhura n'umutamakazi w'umurozikazi, ntawe narinzi, mugabo duhujije amaso. Ako kanya arazugumira, yikubita hasi, atangura kuvuza induru, avuga ngo turahiye. Nta kintu na kimwe nari ndamubwiye. Niga muri secondaire naringiye kwishure, ariko ubwiza bw'Imana kabod bwari buri kuri jewe.
hari abantu Imana igiye gutangura kwereka ibisa nk'ibyo, hari abantu bagiye gutangura kugirana ama experience n'Imana nkayo, hari abantu ingene basenga bigiye guhinduka, bimwe byo kukukwega, bimwe byo kukwinginga, ivyo biragiye guhera, bimwe byo kuvuga ngo usizemo reveille saa 9, ivyo biragiye guhera, bimwe za programme za buzima rumwaye kanaka biragiye guhera. Imana iragiye kubakenyeza mwe muri kino gikorane, itangure kubazana igomba, usenga amasengesho utari wateguye, wisonze sibyo utari witeguriye, utangure kugira amaveye utari wateguye kuza gukora. Ku murongo ukurikira bavuga ngo isi ivamo ivyo kurya, ariko ikuzimu muri yo hazikurwamo nk'aho hazikuruwe n'umuriro. Iyi ni experience spirituelle. Ibi si ibintu gusa bariko baravuga vyo kumva ubutare n'ibindi, no, ibi ni ibintu dushobora kubamwo. Urashobora kuba mu kibanza aho Imana itangura kuvuga utisa umuriro wayo muri wewe, aho abandi bumva hakanye wo kumva hashushe. Ku murongo ukurikira haravuga ngo iki next sisi mu mabuye yaho hari ahantu utubuyenge twitwa safiro. Aho hantu iyo uhageze hari ahantu utangura kubona utubuye utwo ku isi abahita natwo babona, ariko abasitse indani muri rwagobo hari ahantu bagera. Sinzi ko umuntu ari muri kino kibanza kamahame nimeze neza. Iyo bari kubarimba ibinogo bine bijya vy'ama puiperdi n'ama fosse boutique, sindi kari fosse boutique no kari puiperdi kijya kirekire, hari ahantu bimba bakeneye amazi aguma nyengetera indani bakagera kuri niveau y'ahantu hari umusenyi. Aho hantu batarahagera babandanya bimba, kuko bageze kuri niveau y'umusenyi aho niho amazi aza ntadengere akabandanya yinjira indani. Hari ahantu tuza kwimba uyu mugoroba, Maya sarako badadisha seregrodi brase. Vya bibazo ngo Imana ivuga gute, uyu munsi uraza kuvuga ngo yavuganye nanje. Hari abantu ngo sinzi ko yavuganye nanje nuko itavuganye nande. Hari ahantu ugera ukavuga ngo nabonye Imana, hari ahantu ugera ukavuga ngo numvise Imana. Aha niho hantu Imana ishaka kuko ubwiza bwayo kabode isobuza gukora ku buzima bwaje. Uviriza ibikurikira, kuko hano utakaza ibintu vy'ishengero ry'Imana. Ahantu utahageze hari ibintu udashobora kubona, kandi muri kino gihe isi nikeneye amajambo gusa cyangwa ubutumwa bwigishwa amajambo gusa. Isi irakeneye ubutumwa bugaragazwa n'ibikorwa, apana kuvuga amavokabire amareveration. Ereka abantu Imana. Abantu muri kino gihe bakeneye kubona Imana, abantu muri kino gihe bakeneye kugendererwa n'Imana. Uwo murongo iyo nzira hagisiga camero kiyizi. Hari inzira ibisiga vy'amero bisanzwe bizi, mugabo hari ahandi muri rwagobo ico gisiga camero kimenye ivyaho. Ni nk'umuntu ariko arasenga muri minota amenyekana. Iyo usenga mu Kirundi, iyo usenga mu Gifaransa, Satani ashobora kubatsa uyu muntu yakomye, uyu muntu yababaye, uyu muntu yuzuye confusion, uyu muntu yuzuye gukekerana. Ariko ari ahantu ugera watangura kuvuga ururimi rwandi mugobo rugera kure, abantu bataba, abantu badashika, bagatangura kubazanya ati bariko bavuga iki, ibi ariko baravuga nibiki. Kuko iyo bavuga amahanga, iyo bavuga ibinyegezwa, iyo bavuga amavokabire adasanzwe ahari mu majambo yumvikana muri migumwana w'umuntu. Aha niyo bahageze batangura gukonfiza ibisiga vy'amero. Family ya muri kino kibanza, iyo bajanye izina ryawe ku mupfumu kugira ngo ntubandanye progressa, ndabivuge ndabihore. Umunsi umwe hari umumama nakire muri biro ambwira ukungene abo bakorana bamusarise bajana izina ryiwe ku mupfumu mu Gatumba. Uwo mupfumu arabaza tuwo muri yitwa gute, bavuga izina ryiwe. Bakivuga izina ryiwe umupfumu arahinduka mu maso, aravuga ngo mwazanywe no kunyicisha. Aravuga ngo simwe mu ntanga, si genda batanga gupfa, murantanga gupfa.
babana ati ivyo uri kuravuga nibiki? Ati uwo muntu muzanye ngaha mukivuga izina ryiwe mbonye amaserikeye angana nuko tungana mu muryango wanje. Aravuga ati iryo zina ntimusubiye kurivuga ngaha, uwo muntu ntimusubiye kumuvuga ngaha, uwo muntu afise ingabo zimukikije. Haleluya. Igihe niki aho isi hinda gashizi kubwo kuza kwawe. Iyo amen imezage muri kino kibanza. Igihe kiraje kandi kirageze aho abansi b'Imana bakubona bagahinda gashizi. Igihe kiraje kandi kirageze aho uwakonyaza ivyawe ubimenya utabimenya agiye kuza akwisaba, kuko agiye kumenya neza yuko uri mu ruhande rwawe, ukorera muri wewe, uri muri wewe, harusha inkomezi uri mu bisi. Ndafise abantu b'Imana muri kino kibanza apana nk'aba bahungu basike ngo mu izina rya Yesu. Paul avuga no, bavuga Yesu ariko batagira ishurirwa ry'iryo zina. Ariko ikimana ishaka uyu munsi ni ukuvuga iryo zina uzisiguro yaryo, ufise ihishurirwa ryayo. Simbyanguse no ngo mu izina rya Yesu, oya, nibijanye n'ihishurirwa riri nyuma y'iryo zina ufise. Igisiga cy'amero ngaruka n'umurongo sharadova. Iyo nzira nta gisiga cy'amero kiyizi. N'ijisho ry'ikinyakabaka ni aigle. Mwibuke ko aigle kugira ibone neza ilifo kibiri kuri kilometero 5 isanzwe yemewe kubijanye no kubona kure. Ariko aha niho tuhari. Ni nk'indege yari kiragenda, ubundi indege iri kiragenda barayibona kuri radar, barabona aho igeze. Ariko rahani ishobora kugera bakayitakaza kuri radar. Aho nose bati ntituzi igeze, ntituzi ahiri. Ruva mbere ya muri kino kibanza abari bafise radar yawe ingene utambuka ingene ugenda baragiye kubura aho ukamanganiye, baragiye kubura aho usimanganiye. Abari basko bafise ivyawe mu biganza vyabo baragiye kutangazwa n'ukungene mu mwanya mutoya uhindutse. Ngo n'ijisho ry'ikinyakabaka ntigeze kuyibona, n'inzira ducukuramwo ubwiza bw'Imana kabodi, ubwiza buremereye. Ku murongo ukurikira ntituraheza. N'ibikoko vyihayagiza, hasanzwe hari ibikoko vyihayagiza. Abo n'abadayimoni, abo n'abasatanisi, abo niba abandi bagira amaroje atandukanye, niba abandi baziko bemewe mu isi y'umwijima. Ariko bivuze ngo n'ibikoko vyihayagiza naho vyayikana. Hari ahantu tugera ivyayikana. Impamvu bagufata nk'usanzwe nuko ukandagira nabo bashobora kuhakandagira, nuko ivyo uvuga nabo bashobora kubivuga. Mugabo hari ahantu ugera ugasiga ubwenge bwabo. Hari ahantu ugera ugatangura kubazazanira. Umva mende muri kino kibanza nico cyabaye kubabana na Yesu mu ntara yavukamo. Ati none uyu si wa muhungu wa Yosefu, Mariya si wa nyina wiwe, basikiwe ni bari wacu, abavuka si ba Yakobo si ba Yohana. Ibi bitangaza bikuye he? Muri iyi nzira. Iyo umuntu asohotse hano hano babwiye nimba hari abantu bateye ubwoba, n'abantu bimba urugobo rugera kure aho abantu badashika. Ubwiza bw'Imana kubivuga gusa kubera ko warize n'ibigumbagumba, oya, warize ariko waronse iki gishasha. Haleluya. Nivyo wakozweko ariko niki gishasha ciyongereyeko. Ico nico ahanini Imana ishaka. Reka twegeke imbere gato umwanya uri kuriruka. Cyane intambwe y'inkazi ngo yihite. Intambwe murayizi isanzwe sineza kifise kuganza muri yo, ahigeze irahegukira, hirindira asaba uruhusha. Isanzwe ifise kwiyemera, igeze ahantu irasikomese guteza kwirukanga, igeze ahantu siho kwipa. Hari abantu mu buzima bibaza ko ari izi ntambwe, ageze ahantu bivanye n'amakumbure, amakonesansi afise y'abantu, bivanye n'amakonegisi afise, bivanye n'ivyo abantu bamuhere cyangwa ivyo akora. Rimwe nahanganye n'umuntu yishimiye ibintu by'ubupfumu.
yaramenyereye ahageze urikuraho wenyine ubwawe. Rimwe ndamuhangara ndamubwira nti aho byakabereye ni kera. Kuva uyu munsi uko nduga umanuka, uko nduga umanuka, uko nduga umanuka, tuzohura ikindi gihe atacu kibasha gukora. Umunsi umwe sinzovyibagira kumwe n'umupasiteri umwe kuri Roka Golf. Cambona wa muntu yari yishimiye, sindi vyari yishimiye, aje bamufashe, yafashwe na AVC, acira urukonda. Tanabwira umuntu twari turi kumata, urya muntu ameze kurya kubera ko hari ahantu twahanganiye. Yes, abantu badashika muri ino nzira. Apote vyuri kuravuga nibiki? Ego, hari abantu duhurira ahantu mwebwe mukunda kuryama amasaha 28 kuri 28 mudashobora kumenya. Hari abantu baguruka tugahurira mu nzira. Pastor Thierry haguruka, reka mbahakarura gatowe. Wiri umupasitori w'ishengero rimwe mu mashengero yacu. Umunsi umwe iwabo bumvise ikintu kiguye ku mabati, bagiye kurabasanga n'umuntu yari karaguruka avuye mu kumoso. Ageze iwabo biranka kabandanya, yikubita hasi. Umuntu wa mbere yamubonye amaso yiwe yaciye avyimba, ari gusa atakintu kimwe afise. Ako ka video karasirike hari iwabo. Wibasike ivyo vyafuye kuba gutyo nyene, kubera baramaze vyagenze gute ngo nafashe frère biranga. Ivyo bahora bakora bigakunda, hamwe n'ububwiza bw'Imana kabo. Sinzi ko fise abantu b'Imana muri kiro kiba, hamwe n'ububwiza bw'Imana kabo. Ivyo bahora bakora, ivyo bametriza biragiye kubanikira. Narivuze biragiye kubanikira, biragiye kubanikira. Abari bibasiko ku kwezi ata amafaranga usura kubusiganye wabitse, biragiye kubanikira kuko ugiye kugira menshi ubika, kuko icabicuma umuntu ntapfa gukomera agira ikimukomeje. Ijambo ry'Imana ambwira ba Yosuwa na Kalebu bagiye gutata Kanani, abantu bose bavuze amakuru y'agacafutu, ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ati natwe nimutwumvirize igihe twagira muri ico gihugu. Abandi bavuze ko ni igihugu kimiragura abantu, abandi bavuze ngo ni igihugu kibamwo abanaki bakomoka ku bandi banaki. Uravyumva, ni igihugu cibigatanya. Yosuwa na Kalebu ati natwe nimutwumvirize igihe twahagera twasanze ivyo Imana avuze atana kimwe cavuyeko. Ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Batanguye kubona, tuzi kwibona ngamo mwa, batanguye kubona ikintu cyose cyiza. Abantu bagenda n'ubwiza kabode, amaso yabo azuminga ibintu vyiza. Ahari ama opportunity niho amaso yabo ari. Sisko abantu bari bikiro kibaza kumva amen yabo. Hallelujah. Batavuga ikintu gikomeye ngo nivyo ivyo bigatanya twabibonye, mugabo twabonye indetaye yindi abandi batavuze. Igihe twahagera icabakingira cabavuyeko, icabakingira cabavuyeko, icabakomeza cabavuyeko, icabatuma bakomera caciye kibavako. Imana ikiza mu ruhande rwacu. Batavuga ngo nta kizobuza ko tuzobajya bwa garukani rujya murongo. N'intambwe y'inkazi higeze hitamwo iyi nzira nta nitemerewe gushika. Umurongo ukurikira w'icenda. Ibi nivyo bigiye kuba. Muriko murabona ujya murongo bavuze ngo iki? Baramvura amaboko kubibuye, kukibuye c'isare. Ikibuye c'isare muracumva? Muracumva? Ikibuye c'isare gisobanuye iki? Ni vya bicaniro bigwanya umuryango wawe. Aho sokuruza wa sokuruza wawe ivyo yabayemwo ari vyo nawe uri kurabamo. Ikibuye c'isare niya birazwi no kwa docteur ugiye arakubwira ngo iwanyu nta muntu yagwaye ingwara. Ni ikibuye c'isare. Ariko aba bantu bagera muri gwagobo, iyo baramvuye amaboko yabo kukico kibuye c'isare, hari ikintu gikoreka, bubika imisozi bahereye mu mizi. Ndanisiko fisa abantu bagiye ku Hallelujah, hallelujah. Uyu munsi agiye kuba operasyon muri kino kibanza yo kubika imisozi uhereye mu mizi yayo, kubika ingwara uhereye mu mizi yazo, kubika ubukene uhereye mu mizi ya amen yanyu muri kino kibanza. Hallelujah. Kita
wibaze ko ari ikibuye cy'isari. Ni kese yuko gusukubitira hariya ahantu meze kubabwira, iyo uvuyeyo uza uri umuntu ari extraordinaire, uza uri umuntu akora ibimenyetso n'ibitangaza, uza uri umuntu ari supernatural. Ivyo bahejeje kubikora, umurongo ukurikira baca bavuga ngo basatagura inzira mu bibuye. Ubundi ahantu hari ibuye ho baha inzira gute? Ariko aba bantu bari muri kino gikone cya Days of Glory muri Eglise Oasis Christian Center, aho abandi batinya kuja bobo niyo baja. Hari Bibiliya, hari verse imbwira muri Yoweri 2 ngo biroha mu macumu. Iyo amacumu azanana niyo baja, iyo ibibazo bizanana niyo baza gutabara. N'ingabo z'Imana zidashobora guhagarikwa. Haleluya, haleluya. Nta kintu kibabaje nko kubudisposa ibigwanizwa bikomeye kuruta za tsar bomba hano minosi, amabombe nuclear hano minosi, ariko ntuyakoreshe. Ariko biravuga ngo iyo umuntu w'inkomezi yinjiye, haleluya, kuwamunyaze ikintu akora aramuzirika, aramuboha. Dushobora kugarukana ivyawe watwaye udashoboye kudisposa izi nkomezi zo kuboha wabitwaye. Eske muri ko muranyumva? Hamwe n'ububwiza biroroha kuko ufise hishurirwa yo gusenga isengesho atamundi yasenze mu muryango wawe. Iryo sengesho rikazana inyishu itigeze kuboneka mu muryango wawe. Apotre nkuze kubwira abantu, Imana yambwiye ngo abiki gihe turi ivyizigiro vya nyuma vy'Imana. Nta bandi bazoza kubikora mu gishingo cacu, nta bandi bazobiroranya mu gishingo cacu. Nico gituma misoso wa muri kuribaza kubera iki ntava hundi, kubera iki misoso iyo haje ciza hacaza bibi, kubera iki misoso mwengo nta vyiza bishobora kumara umwanya munini mu buzima bw'iwanje. Ni kubera ko utera ubwoba biteye ubwoba muri kino gihe. Eske muri ko muranyumva? Uviriza ku murongo ukurikira bavuga ngo basatura inzira mu bibuye. Akakantu nagakunze, amaso yawo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro. Bafise zoom mu maso, ahantu hari ikintu cyose cy'igiciro kinini. Nabwiye abantu mu ishuri ntigisha nti abanyavyaha si abantu ba Satani, abanyavyaha nabo Satani yanyaze. Iyo aya maso yakoresheje ubona umuntu ari karandika 8 mu ibarabara, ukabona umukozi w'Imana ateye ubwoba mu ruganwe rwawe. Ubona umujene ari karatumura avuga maze mambo vipi, ariko wamwitegereza ukabona umupastori adasanzwe agiye gucaringa hejuru y'intama Imana igiye kumuha. Abantu bafise amaso ntuzobumva n'amajambo yo gucimanza. Aba bantu babona iherezo ry'ikintu kitaratangura. Aba bantu bitegereza iherezo ry'ikintu bataratangura. Aba bantu bafise amaso y'Imana. Aha abandi bavuga ngo nta nzira ihari, bo barazi ko inzira irahari. Ishobora kuba gusa ari inzira umviriza izajinike ukoresha rimwe nk'irya nzira yo mu kiyaga gitukura ntibayishiyemo kabiri. Babwira iyo umuntu ageze aha hantu cyatuvuga rya jambo ryanditse ku noti sinzi ko ari ijana ngo uzo kwigana iyi noti azofungwa. Iyo wiganye iyi nzira, iyo winganye imikorere urafungwa. Haleluya, haleluya. Hari uwitwa ni Uzia, ayo mazina akumura kuncanga. Isanduku y'isezerano yari ihezwe nkuko abafisi bakunda kubikora, ariko so yari protokole. Ako kanya isanduku y'isezerano ije, ijambo ry'Imana rivugira ngo inka yari ihetse irahinyagara, maze ambari aza kuyisama, maze akanya ngo uhoraho amutsinda aho hantu. Dawidi abibonye ati ya umuntu agize
volonté gukora icyiza uku nikacaba maze ako kanya Dawidi ati yo sanduku ntibandanye nimuraba ahantu bashobora umuntu w'umunyamahanga yitwa Obededom ati murabe umuntu akenya amadeni yishe nimuraba umuntu atavyizigiro by'ubuzima afise nimuraba umuntu yihebye mujane niyamwisa ntaco nibisanzwe ariko pana kwa abantu bikimazi bayijanye kwa Obededom inyuma y'amezi atatu gusa ubwiza bw'Imana buhashitse kabodi hageze Dawidi yumva amakuru ngo Obededom Imana yaramugendereye yavuye mu madeni yakize ingwara yaragwaye yagiriwe neza Dawidi ati nimuyizane yageze kwa Obededom ubuzima bwa Obededom burahinduka. Hari akantu tuvuga mu ishengero twebwe kuri mu vyizegwa vyacu iyo tuvuze crise iyo bavuze ngo hari crise n'ukuboko kw'Imana kumanutse kuva mu ijuru gutora umuntu yari yaribagiwe. Sinzi ko abantu bari muri kino kibanza nimba uri muri crise birasoboka ko ushobora kuba uri nka Obededom Imana yamanuye ukuboko kwayo kugira ngo igire iki igukura aho uri ikuduze igusigana ahandi hantu. Haleluya. Bari bazi ngo Obededom agiye gupfa ariko vyabaye ibihe vy'impemburo ku buzima bwa Obededom. Dawidi ati nimuyigarukane sinanizi ko bimeze gutyo numva Ameriya muri kino kibanza ivy'Imana birafise urutonde rwavyo surtout ivya kabode. Haleluya. Amaso yabo itegetse ikintu cyose cy'igiciro kinini ku murongo wa 11. Hey, bagomera imigezi ntidonye iri jambo ndabisi ko abanyakindo ntajyo muzi iri jambo kudonye ni jambo sigura ufite amafuite. Urumva ariko ngo amazi iciyo inafise fuite uravyumva ibintu ntibiguma aho wabitegekanije ko biba hari ibisanga vyaciye ku ruhande hari ibisanga vyatorotse. Aba bantu bavuye muri iyi nzira aba bantu bafise ubwiza kabode nta kintu kibacika bagomera imigezi ntido icyo Imana avuze kikora barakibona. Siko abantu bari mu kibanza no nta mafuita haba ivy'Imana bagenekeranije ivy'Imana bategura atana kibe kivuyemo vyose baba bifise ntaco batakaza. Numva amene muri kino kibanza ntaco batakaza. Ico Yesu avuze ngo abo wampaye bose narabazigamye mu kiganza nta numwe natakaje. Yagomeye imigezi yiwe kugira ngo ntidonye raba kino kintu kandi ngo wiki Nichari Oasis Nichari Series Nichari Bagiriki Bakiza Nichari gihishijwe. Urazi ibintu Imana yahishije ingene bingana kuko birimbwira ngo icubero c'umwami no guhishura ariko icubero c'Imana no guhisha. Hari abantu muri kino kibanza Imana igiye guhishura. Hari abantu muri kino kibanza Imana yari yarafutse ishuka nta numwe yarazi ko babaho. Haleluya. Haleluya. Aba n'abantu Imana yinyegereje ndabafise muri kino kibanza numva amen yabo. N'abantu Imana itasotse yereka abantu n'abantu ivyabo vyahishizwe amaso y'abantu niyo batumira abandi aba bantu nibabaha invitation kuko barabibagira kenshi. Igituma bakwibagira warahishijwe. Igituma bakwicara kinyuma ateza kwicara imbere warahishijwe. Yo numva amen muri kino kibanza Imana ikimishije. Apotre Diodone arabizi n'abanicaye inyuma hamwe na Pastor Mariam barabizi n'abanicaye inyuma. Ariko umunsi Imana ikinkura ari vigiye gukorera abantu bari muri kino kibanza nama nibukije mu musavi w'Imana yavuze ngo ikizoba kuri uyu muhungu iyo profesi zoyibagira kizobera ikimenyetso apana gusa abari muri Oasis igihugu cyose cy'u Burundi ko ibihe Imana yavuze vy'ikanguro vyageze. Haleluya. Iyo rero igufukuye birivuze ngo ikintu cyose cyari gishwe bakizana ahabona. Mana yanje Oasis mugiye kugira ingorane nziza yo kugira abakozi b'Imana benshi mutari mwibaza ko mufise.
musavyi w'Imana tugende muri Yesaya 64 niho turangiriza amadusenge. Yesaya 64 ico mugasaturije ukamanuka. Navuze ibigiye kuba tugomba tubitambukiremo, ariko mfasha dusome kuko ari detail yindi nkeneye. Ravuga ngo ico mugasatura ijuru ukamanuka, imisozi igahindira agashitsi imbere yawe, bikaba nk'uko umuriro ufata inyabara, kandi nk'uko umuriro ubiza amazi, nk'uko umuriro ubiza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu bansi bawe. Uviriza, uyu muriro utabijije amazi, imbizi z'ubugingo ziri muri wewe, abansi bawe ntibashobora gucinya no kumenya Imana yawe. Ntibanyumvise babantu. Uviriza, iki kintu biza gukoreka kuko umuriro ubiza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu bansi, kugira izina ry'Imana rimenyekane mu bansi bacu. Uyu muri ubwiza kubanza kubiza aya mazi. Aya mazi abira muri ibi bihe tuko turagendererwa n'ubwiza bw'Imana. Sivyo gusa, amahanga ahindira agashitsi imbere yawe. Niturahiza ku murongo wa 3. Fasha gusoma ishengero nimba muri ko murayibona. 1 2 3. Ngo iki? Si misozi Bibiri ivuga ko ivy'Imana akoze abiteye ubwoba, ariko hari igihe Bibiri igera ahantu ikavuga ngo aho wakora ibiteye ubwo, hari ibikorwa Imana ikora abantu bose bagatangarira Imana, bagacinya Imana, bakubaha Imana. Ivyo ni ibikorwa bikomeye Imana igiye gutangura gukorana n'abantu bari muri kino kibanza. Aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze. Vuga ngo ntiteze. Uviriza, ubwiza bw'Imana ikizokwereka ko vy'ukuri wageze muri dimension ya doxa, uvuye muri kabode. Doxa niki? Doxa ni bwa bwiza bw'Imana bwo mu isezerano rishasha, bumwe Imana ihisura mu mwana wayo Kristo Yesu. Bwa bwiza twitegereza tugahinduka nk'uko iyo shusho imeze, tukava mu bwiza. Ubu ni ubwiza doxa, ni ubwiza buri kuri Kristo Yesu, ni ubwiza twitegereza kuri we, ni ubwiza. Abantu batangura kubona ingabo z'ijuru ziriko zirakorana nabo. I remember igihe kimwe bantumiye ahantu mu ishengero rimwe, ndiko ndavuga ubutumwa bwiza, nasiramenya igituma mvuze ayo majambo. Mugabo usanga mvuze ngo aha hantu hari ingabo z'ijuru. Kivuga iryo jambo, abantu batangura kugwa hasi, bavuza induru. Muva bavuza induru, bavuga ngo Yesu. Ndarabaza gusanga ntabwo ari abadayimoni, ariko nza gusanga abantu Yesu ariko arabagendera muri ico kibanza. Umwe numva aravuze ngo Yesu ongera ungumbire, kandi akoma induru ararira agwa hasi. Uwo munsi haciye abaveye batari bateguye. Doxa, ubwiza doxa. Ubu bwiza ni bumwe Petero yabona ku musozi Yesu ariko arakayangana, agaca amubwira ati Yesu, ndakwisabira ikintu kimwe, twubake isago 3 ngaha, urusago rumwe rw'iwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya, twibere ngaha. N'igihe Imana igaragaza ubwiza bwayo, ukabona ibikorwa biteye ubwoba, ariko baravuga ngo iwaje wakora ibikorwa biteye ubwoba tutari twiteze. Petero yamenye gute ko ari Mose? Yamenye gute ko ari Eliya? Hari dimanche ugeramwo udakeneye presentation. Sinzi ko abantu bari muri cyo kibazo nkuva amen yaho. Hari urugezo ugeramwo umuntu adakeneye kwinda kubwira ngo ndumukozi w'Imana. Wewe ubwawe nyene umenye neza ko uwo muntu n'umukozi w'Imana, kuko hari ivyo amaso yawe akwereka abandi badashobora kubona. Haleluya. Ngaruka ndi umurongo dusoze, kuko uhereye kera hose ataha abantu bigeze kumva cyangwa ngo bibagwe mu matwi cyangwa ngo baboneshe amaso iyindi Mana igira ico imariye abayiteze. Imana igira ico imariye bande ndabi ibiganza by'abantu biteze Imana uyu mugoroba. Byigeze kugwa mu matwi y'abantu cyangwa ngo babiboneshe amaso.
iyindi mana igira ico imariye abayiteze. Nimba vy'ukuri witeze Imana, hari ico Imana igomba kumarira. Kumva z'umwanya, ndashaka gukoresha umwanya neza, ariko munyemere dufate voyage gatoya hano, twimbe ubwobo rugera kure aho abantu baba. Abaririmba The Springs muri ngaha, ahantu iyo muhageze muhakura indirimbo zitigeze kuririmbwa mu isi. Ahantu iyo muhageze muhazana amahishurirwa adasanzwe aca mu guhimbaza no mu gutazira. Umuntu wese aba en contact n'ijwi canke game canke note muri ko muraririmbiramo canke melody muri ko murakoresha, ako kanya akaba transport ahandi hantu. Kuko uhereye kera hose ataho vyigeze kubagwa amatwi cyangwa amaso yaho ashobore kubona iyindi mana igira ico imariye abayiteze. N'aba bantu bimvira ubwoba rugera kure, n'abantu babwira Imana ati Imana nivyo hari kumwe nakubonye mu minsi yaheze. Ico Paulo yavuze, aravuga ngo sinibwira ko maze kugifata, kuko yagiye gusanga ibiri imbere bikomeye cyane kuruta ibiri inyuma yabonye. Shaka mbwira umuntu ari muri cyo kibanza, ivyo ugiye kubona birakomeye cyane kuruta ivyo wabonye. Ivyo ugiye kumva birakomeye cyane kuruta ivyo wumvise. Ivyo Imana igiye kugukoresha nanje ndimwo birarenze ivyo Imana yigeze kudukoresha, kuko ivyo Imana ntibisubira inyuma. Ivyo Imana igihe cyose vyama biriko biraza kurundi rugezo rundi rw'ubwiza, ku rugezo rwo hejuru. Abantu muri cyo kibanza ntimuri abantu basanzwe, no, muri abantu ijuru rifise muri agenda yaryo. Gusa igihe nk'iki cyari gikwiriye kugira ngo muhishubwe ko hari ahantu hari icyo musabwa gukora. Hari ubwoba mubwizwa kwimba rugera kure y'abantu baba. Kuze kubwira abantu ntibikunda ko ahantu iminsi yose abantu bakubona ngo ushobore gukoreshwa ibintu bitangaje abantu batari bwabone, ntibikunda. Rimwe na rimwe biradusaba kuja kure y'abantu, ducukura turondera iya nzira ikinyakabaka ijisho ryacu kigeze kubona. Igikoko cihayagiza kitigeze gukandagiramo, ingwe y'inka zitigeze kwihikiramo, hahantu hanyegejwe abantu. Aho Imana ihishura ubwiza bwayo mu rundi rugezo rundi. Shaka muhaguruke ku maguru yanyu, tukiri muri muhemu nyene. Abaprotokoli bo muri Oasis, nimba mufise ibitenge hafi mubizane, kuko ikintu Imana igomba ikore hano. Hari abantu bagomba bumve ijwi ry'Imana baheruka kumva kera. Ureke muhemu Imana akugenza uko ashaka. Something powerful, ikintu kidasanzwe kuva imbere gushika inyuma. Abariko barakurikirana live, namwe muraza kugenderwa n'ubwiza bw'Imana aho muri. Uri karatukurikirana agwaye ari ku gitanda ku musego aremvye, ubwiza bw'Imana buragiye kugugenderera. Uragiye kuva kuri ico gitanda umaze kw'imyaka, ubwiza bw'Imana buragiye kuza mu kibanza urimwo. Kristo Yesu aragiye kuza atambukira muri bwo. Bamwe baraza kumva ikiganza ciwe kibakorako, abandi baza kumva ibimenyetso biteye ubwoba batigeze kumva abandi baberuka kera. Kuko ari ahantu kure Imana igomba itujana uyu mwanya, ahantu twambikirwa ingomezi, ahantu twambikirwa imbaraga,
ahantu duhererwa amahishurirwa adasanzwe, ahantu dusigirirwa amavuta yo guhagurutsa ivyari maze igihe kinini vyicaye, amavuta yo kuzura ivyari vyarapfuye. Hari umuntu ashobora gusenga muri mutamenyekana muri kino kibanza. If you can pray in unknown tongues, nimba ushobora gusenga muri mutamenyekana, ndashaka uyu mwanya birivuga ngo ari mu Imana hari umwitegevyo. Ndashaka haba umwitegevyo muri kino kibanza, kuko iki kintu kigiye gukoreka muri kino kibanza, igikombe Imana igiye gukora muri kino kibanza kigiye kuguha igihe cyose kwa muri kurabaho iminsi y'ubwiza. Dugiriza melody gaco ya piano, duhe melody yo gusenga. Ndashaka abantu muri kino kibanza bimbuka barugera kure. Uraza kuba wavuza induru, uraza kuba wotwenga, uraza kuba worira, uraza kuba woniha. Ari bw'Imana hari umwitege, ari ubwiza bw'Imana, umwami w'ubwiza ari inzira. Bibiranga muri Zaburi ya 24 ngo nimwigire birebire nabirimba mwe, igire birebire umwami w'ubwiza yinjire. Umwami w'ubwiza ninde? Umwami w'ubwiza ninde? N'uhoraho nyene ubutware. Umwami w'ubwiza ninde? Set the fire, set your fire, your fire, yeah. Protocol come happy abantu, hari ubwiza buremereye, hari ubwiza buremereye, hari ubwiza buremereye. Yohana arabwirwa mu kizinga Patmos, yumva ryajwi ryatanguye kuvugana nawe, risambirana nk'izamba, riramubwira ngo duga ahandi hato, duga ahandi, hari ahantu uri, duga duga duga
duga va ahantu uri duga ahandi hantu shika ahandi hantu hariho invitation y'ijuru aho Imana ikeneye guhura n'abantu bawe duga kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane numva iby'amabanga yawe hegome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane ipa kwa gobo numva iby'amabanga yawe ipa kwa gobo rugera kure egome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona aho kure cyane numva iby'amabanga yawe numva iby'amabanga yawe egome egome pakata dos ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane hari ahandi hantu numva iby'amabanga yawe egome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane numva iby'amabanga yawe egome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane haleluya numva iby'amabanga yawe egome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona ahandi hantu ushaka kure cyane haleluya 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 numva iby'amabanga yawe bararabashakata egome ndakurekuriye kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane haleluya numva iby'amabanga uyu mugoroba egome ndakurekuriye yatotobosha terekeze kure tarakaza rotoboseke ore mami mami Yesu kure cyane mbona ibyo umuntu atobona kure cyane numva iby'amabanga yawe egome ndakurekuriye 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 ndakurekuriye
ducerere gatoya umwanya mutoya tukiri muri iyi muhemu nyene pandokosha karabusa. Reka umwanya Imana igendera abantu bayo, reka ubwiza bwayo bugendera abantu bayo. Sheprotasarabakova rezobra. Hari abantu bagiye kumva ari umwambaro uremereye zonga ikoti bambaye muri uyu mwanya. Ubushobozi budasanzwe, ubushobozi budasanzwe, ubushobozi budasanzwe. Gendera abantu bawe mwami Imana, gendera abantu bawe mwami Imana. Mareko posarabashe, gendera abantu bawe, gendera abantu bawe. Uyu ni umwanya wo kugendera, witege kugendererwa n'Imana. Imana igendera abayiteze, witeguye kugendererwa n'Imana, witege kugendererwa n'Imana. Rengera ibyo usanzwe umenyereye, ibagira ibyo usanzwe umenyereye. Maradobosa karaboshe kesaya rezo prova sekete. Igihuta cy'umuyaga wa muhemu w'Imana kiragiye guca muri kino kibanza. Hari abantu marazobo kotayama reze pova kasekete. Hari abantu bifuza gukundira ko bahagara ku maguru yabo. Hari abantu baza kuba bariko barasugumira umubiri wose nkaho umengo ni electricity yabafata. Hari ubwiza bw'Imana kapode buri muri kino kibanza, n'ubwiza buremereye, n'ubwiza bw'immobiliza abantu, n'ubwiza burengera abantu. Get ready, get ready. Sharabasokotaya redo bobosakata meprova sekete. Akira, 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 akira mu izina rya Yesu Kristo. Akira kugendererwa, akira kugendererwa, akira kugendererwa, akira kugendererwa. Abageze muri rwango rugera kure. Ingabire yose yari mu buzima bwawe, Imana yatsibuye mu buzima bwawe. Kuva ubu mu izina rya Yesu Kristo, y'amazi, wa muriro ubiza amazi, wa muriro ubiza amazi, wa muriro ubiza amazi, wa muriro ubiza amazi. Mu izina rya Yesu Kristo utangure gukora igikorwa cyawe mu buzima bw'umuntu wese ari muri icyo kibanza. Na hari inyuma abari hanze, mwakire mu izina rya Yesu Kristo, mwakire mu izina rya Yesu, mwakire mu izina rya Yesu, mwakire mu izina rya Yesu. Mugende mwubike imisozi muhereye mu mizi yayo. Amahanga ahinda agashitsi imbere yanyu. Imana ibaha iminyago myinshi mu bwami bwayo. Kuva uyu munsi bimenyekane ko umwami Imana ari mu ruhande rwawe, ari umuhizi w'inkomezi. Amashimesh ku mwami w'abami.